nibiki hari umuntu agukubise nibiki bayiki nibiki bayiki ati sawa tuvugana na fisi none gutwara inda nico kibazo canke ufise ikihe kibazo ico kibazo nyene sano ndakumva ufise ikihe kibazo none ufise inda ikibazo kirihe ntuzi se wayo si hari se wayo twege ananje ni hatari arigitsera kubwira basi barasanga umuvyeyi umva je urazi yuko twizeranye nta ngorane mbarira ikibazo ufise uko kwezi no kukonye nuko nagemanye n'abahungu bashika muri batatu kugira isaha sinzi ngo se umwana ukuri ngo no nawe icofata nawe icondeka ntuvuga nazi ngiye kubuwande birabanyirukanye muri abo bose nta n'umwe mukundana arimo nta n'umwe sindiko ndagutahura ariko ndafise umuhungu umwe muri abo batatu twaryamanye mukundana ndamukunda norikurizwa niki sasa nivyo niho ndakusiga urikurizwa niki ariko sinzi kariwe none utabizi wese yakuvye urazi ko ari so wawe none ndabigenza gute ndakubajije ikibazo so yakuvye urazi ko ari so navyo nzi ariko sinzi kariwe nawe nibanga ryanye ko wawe fata umuhungu nimba umukunda mushiro umwana se umwana yamaze kuronka singorano ufise iri hehe nawe ntagukunda arankunda nyine barambwira ko nkunda ehe ndakubwire fata iryo banga tuvuganye urimire mu ndodubi sipoza kuri hanze uravyumva uyo mwana yamaze kuronka se uwo muhungu nyene ukunda genda uheru no munsi shenge ndafise ndayiwaha umuhungu agukunda nawe umukunda ntaco tumuta mwagize none umbwire kuzotwara iyo ndaya mu bahungu batatu ngo mwese mwarantende ndakunda nico gituma nagize ari ikibazo jewe rero ndaguhanuye kabuvyeyi sivyo uwo mwana ntiwo mukura yonda kuko wenye ko ntiyagukuyeyo urahagaze uraho ari ruguru nta ngorane ingorane iri ne ntakwemera ntumwemera ndamwemera kandi muri uwo nkunda cyane wewe genda wicare ubwira ati sheri wa musi tubonana burya byagenze uko narindiriye yuko subira nyene mu nyene n'ucu vyumva byarangiye ntwayinde yes yataye ariko kurira ubihagarike kubera twese ngaha turi ngaha ntituza batuvye ko ari bo bukuri ndagusabye ahubwo wowe uzogigire kubera jewe aha vyaheze burya sipozo ko atari byo nanumvishije Tavre yego kandi ntusubire kurira uzura oya sura kandi undi munsi ntuzusubire gukora amakosa nkayo wumvise ndasubiye ariko uwo mungu nubwo ndabukunda umwana subuye pe ndatumva mu maraso mbiza ndabwire ndumva pe ntabwo ari uwiyo mbiza ndabwire naho buri ku mugabo ugatwara inda umwana avuke mu rugo aba ari uw'umugabo nespa ari umugabo ariko kuri ndabyumva neza muri abo bahungu bose twajyamanye katara amaraso ye genda gahoro ahubwo uja ku mavi usenge ndagufashe gusenga uduge unyarukure umubwire avyemera hakiri kare bikigendera zabikoreye wantahuye ndagutaho igisigaye reka tuje ku mavi ndagusengere nawe wisengere bikunde umwana mwemera arakotse gusa nibwo ngiye uzosengere ndagusabye ico cyo shira umutima mu nda n'ubu usengere sawa oyihangane ntusubire kurira Imana irabikora sivyo sawa rakotse iryo banga uzurimire ibanga negereza kuko niganje sawa reka nduge hamidi tuzavuga sigara usenge ngorane sawa rakotse ntumandanyurira rero n'abantu mwibara bace babona umengo urafise ibibazo byinshi kawuka sawa rero Jogo na madrugada.
subira hanze none nkumbuye buri kanya ubona ntazocuye buri mwanya ugumuza kunda oya ntama oya reka shaje nahise gahunda ndaharanu ngiye ndagukumbuye ben ukuri imisi ngana uko ndagufona mfata phone nibiki amahoro tugende mu rugo oya tuje tugende mu rugo tuya iwanyu ariko abariho tuvuganira oya kubera iki ahubwo vuga buhoro tuvugane mu rugo be vuga buhoro ndagukumbuye hanze none nkumbuye ndagukumbuye gato ave ntacyo bashe ndagusabye please babarira umbwire ikintu kikuzanye ngaha shiri nkombo ndagukumbuye ndakeneye tuyage kuko udafata phone wewe musigaye mwitiranye ibintu murasonza mushaka ivyo mujya mukaza mwivugisha nk'inkombo ndatumene kukwaka kintu mvise uno munsi sha ihangane hano tugende tuyage umunota umwe basi shamba barira so umunota umwe ndagusabye mbarira ndumva twicare basira mu twica tugende mu rugo kabutagomba kutujya mu rugo mu nzu rero ndushobora kwinjira tuje mu rugo ngenda vyanga sinshobora kwemera ko tujya mu nzu hameze nabi sheraho ntwararanye wona karara nta mukobwa je nararanye nawe byaveshe je nawe narara basi impamvu niyahingize ukuri haracafuye je nase ko ntwenga cyo kuri she sawa ntaje umva rero basigenda kugicara kinzanye urabona hari telefone meza atatu ndagufona udafata phone usibye byose nabyiha none ko telefone twavuganye washaka tubonane gute je nabwiye ko mvise akazi tuvugana ku phone ntunyitabe ngo umwanya gisigura ikindi umukunzi wawe umva basibye tubyihoze ibyo kugenda hari mbaha cyafuye umva rero she uyu ari mu nda uvuze wiki uyu ari mu nda ufise uyu inde nibaze bebanze nyumve nakubajije inde bazi nyumve uyu ari mu nda nibaze ko atantwara bigizemo ibi byose kugira biri kugera isaha narihangana yameze atatu yose kugera isaha homba banyirukanye singifisa honja ubu ndaho nyene rero kugera isaha jewe basi nimba woba utakima agaciro uha agaciro ndeke ndakubaza ko wewe tuvugana wari we wenyene iby'abana twarabivuganye uwo muntu ari mu nda se wiwe ninde tubikora kandi ivyo vy'imyaka none umva ko uwo mwana yatebeye mu nda rero yatebeye mu nda jewe si jewe nuzijyo wakura none je simvyara shaso ntuwabyara gute je simvyara ntuwabyara gute je simvyara umunsi wose twabikora ibyo ko bitanga oya none je umunsi tutabikora nje none je twaravuganye ko jewe mvyara iyo nda ni yande nisho kiba tukibikora kutambara tujye simvyara egera hari yashantu nyanduzinda nimba nazo zande umva ndagusaba twabikora uryohewe twabikora mu munezero unyita sheri ariko uburagiza aho nyihakana haje mw'ivy'abana urukundo rugwa babiri haje mu wa gatatu yawe aya n'amaraso yawe numviriza sha kandi urabizi ko atawundi umuhungu byo kwa marana ndabizi he mu mezi atatu yose uvuga ko wandondeye ukambura nakubonye utafata ubu telefone na cangira utagomba kumumwana waciye ugenda mu bandi abantu cese vyara mu muryango wacu ntituvyara na papa yamvyaye ndi umwe bica bihereraho ahubwo raba turaza kukiganisha ku mugoroba buratashe ku mugoroba njehe nahehehe ko ufise amaraso yawe numviriza twumvikana ndiyo wayemeye iyo nda nayiguteye ryari wewe ntijyari nta munsi twaryama nirimo ni kabiri turyama ariko banza unyumviriza ariko nawe uri kijuju kwereka ko wiga muri bijuju sinakuguriye ibinini umuntu araguhamani amafaranga yo kugura ikinini cyo kugura mwarabonye abakobwa ko turi bijuju imisi yose tubikora ikinini imisi yose genda kunshinga imisi yose ikinini mbe urazi ko hariho ingaruka umaze kuguma ibinini iyo naguma ndabinywa hakageraho ntwara simbyari wari rwaba urukundo cyangwa byasha bihereranye ntibyarushiriza biza ndabwire iyi modoka yuriwe cyane irasaza kubera ko utiyumviriye ko hari ingaruka kuguma uza nurira buri kanya ukemera ojishaka kana wankunda ariko je uwo mwana ndumva we no gushobora gukurira naje ndishoboye ariko hagiye mu wa gatatu birapfa sohoka wa gatatu ariko no wawe Ningire gute ibinini misosi naguhaye amahera kuko n'ubundi bwonko okay banza unyumvirize naguhaye amahera ngugura ikinini ukuremo ibyo ukorora ukuremo ibyo ukuramo none nawe waciye ugenda wigurira ibipepe wigurira imihwi aho kugura icyakujana mwarabonye ko turi bijuju umviriza rero iyaranje ukora ibishoboka byose iyo nda ivemo
ati iyo nda ikorora igire ntibe iyo nda ivemwo yaranje ko mwugaranye muyo mujomba uyu mukobwa ni biki ko murani ngaha mujomba uyu rero iyo nduru ndi kumva niki uyu ni wa mukobwa ashaka tumuha akazi uyu ni wa mukobwa ashaka gukora ikiyaya tumuha akazi kandi wowe yishyuza make akazi muyo ibyo numva muri kuvugira mu mesi n'ibiki ibyo numvise ngo byamada gukora bije urumva yari karambwira ko mukuru we bamuteye oya reka tubivuge acara mwirukana ngo ntiyobashobora kubarera bose niwo ari mu nda Jakim narakubwiye ko wowe uzobanyira akazi hamagarira reka bigeze tubivuge ubiriza jewe wemera ko ico nakubwiye isaha n'ise gishitse nta kuvuga ngo be uyu mukobwa ni iki cyamuzanye nk'urupangu ashaka iki agamije iki nk'urupangu kungu numvise amatwa nsumira umenga inzu yavuyemo bya bindi navuga aho inzira ni delivrement kubisanzwe uyu mukobwa ikarambaza ngo ga hafi ko bari wa befu bajane nko mukuru we baramuteye inda ndagusabye rero muhuri ugwamu nasohoke reka tubivuge aho bigeze reka tubivuge none bari ho biki kuko uyu mwana arakeneye ubufasha biki banga none uvuze ngo iki mukobwa uyu mwana arakeneye ubufasha gase naho nyene Semurize ngora zirenga uyu mwana akeneye ubufasha none se we ninde si wewe si wewe none muyo je ndagira ndagira gutera inda je kujya no kwisa ntabwo banyita muyomba banyita bibaho sire yikumva ngo ndi muyomba wawe ko magana go banyita bibaho nibi bibaho rero uyu mwana arakeneye kuronka uburezi bwase aho bigeze twarihanganye twaragize nkubwira usimburanye mu gatondo donata midi kimbwira ngo nkunda ndi jenyene ku mugoroba karere mwijoro muvugane icyo no gusaba sinongere kumva kire mu rupangu rwanje mbone mwagihanze se nguyu hamaro ngo indamushaka bigaragara ewe nguyo ndago mushaka ivemo rero kwengwe pe benda ko kirime shakiri we konyuka atagukuye akakubyara wowe wakeneye ko bam usanga barankoro indaga gukoroka uracyazana joki uri mu nkuru urabona ko ahangaha kugera ku isaha naho inkuru uri kuzana cya kiburi cyabona ko ikibazo cyavutse imviriza nakubwiye ko iminsi gisuma ari 20 ubu rero birahaye birabaye je bibaho kwihangana birandana sohora umukobwa babore hanze ubese mukobwa simva nakuzanye amaraso yawe tutegereza kubana simva nta ufite aho kujya musohoke nta ufise aho kujya imviriza Jakim je mparure gatatu umukobwa namuze mu rupangu mbahaye umwanya mu bitekerezo ko ndabona wewe ngumije nakurira ukunguko nozo sanga n'ibyinda iba ari bitoye ukazonzanira igisumbinda kuko naraguhane wanze kumva ntufite aho kujya none muyo je namuhaye mahera kugira ntasame inda agenda gura ibinini yaranse kubinga biramusha rero biramusha nayikuremo agura ibinini mbe byari bya malaria byari bya typhoid byari bya iby'inzoka byari n'ibyiki ako nabimwe karamaze mu wari binywekeshe none umva ko ari kiraraga muyo numva ko ari kirara amenyera guseka ya byavura inzoka ibyo binini ega muranteye inkuru ngo rege iki uvuze ngo ni kirara iki ni kirara hama nimba ari kirara ndakubaza kambira simukore mu matwi nimba ari kirara uri iki nubona ko gomanza niwe kinyendaro muri uru rugo ikinyendaro cy'iwawe ndakubwiye ngo barakubaza ngo kumwigitse isoke
sohoka utuvire mu rugo umviriza mparure gatatu ntongeye kumviriza iyi nduru jenjeye mu nzu nkagaruka nkambyumva kire Jacqueline ndakuba nikurikira uramba genda ndaguherekeze none je nk'ubu ndarongoye ku nguvu urumva mvuga ko je ndongoye simvaha ntari niteguye tukibikora sheri biraryoshye ugizene isaha jewe sinkura muhira ibintu byose mfise aho nabishyize aho ndara ubyumva turajyana udashaka kundongora turajyana turarane aho ndara aho ngize imisi ndara cyangwa wemere ushyira mu nzu none je ndongorere kwa muyomba none urongorere tujyane rero turarane aho ngize imisi ndara yo ndarongoye kuko umwana aracagukeneye umviriza basi ndamubwira basi je ndamakosa ndayemeye uremera amakosa je amakosa ndayemeye indi yo urayemera kuno kuri urwo ruzingo ndagwemeye mama umwana uwo mwana utanga kuvuga ngo uruzingo uwo mwana je ndamwemera umwana wanje uruzingo maze imisi 3 ndara hanze ariko mbarenga umwana wanje n'uruzingo kari uruzingo rero reka ndakwereke ko ufite uruzingo mu nda simvaha iyo misi 3 maze ndara hanze turajyana tuyirarane noneho simva ngaha ku ruzingo rw'iwawe basi umviriza basi je basi noroshe boroshe gute ku ruzingo nanoze uruzingo rw'iwanje nanoze rindira rero kuri ruzingo uri bibonere ngaha basi wa muyomba wawe hamaheza kandi ujya muyomba ugera akara none ku ruzingo rw'iwanje utamuzehe bibaho ashobora ndabyumva kumera nabi nimba akara nazi ubu mererwa nabikangaye maze imisi 3 yego nabyumvise 3 none rero kuyinyibutsa ndara hanze hama ngo muyomba bibaho wawe ngo niwaza nkana ubuzima bubi narabukanze basi nyihangana gasheri wenda gukunda wamunda mpagira banze nyumvirize none umuntu nakosha sheri je nyumvirize je nukuri iyo nda ndayemera kandi uwo mwana suruzingo ni umwana wacu turi babiri kandi twaramuronderanye uraza amasaha yangoye ndiko ndamurondera basi je nyumvirize sivyo banze nyumvirize yego basi ndoroshe none nyumvirize icyo ukeneye si uko duca bugufi twese basi tukoroheranye sibyo umwana ndamwemeye umva ikintu je nkeneye rero ubu rero jewe ndi se w'uwo mwana sibyo wari se nyene nibwo ari uruzingo basi mbabarira none je basi ndagusavye imbabazi n'ukuri ndagusavye ikigongo n'ukuri mana mbabarira kikosa ntarikoze okay jewe uwo mwana ndamwemeye ni Mr. Fyonyene ndavyumvise mu jomba ko muzehe bibaha amaze gushavura aha twese yoza akatubundagura tukisanga hanze nubwo yoza basi nibyo naramaze kubabara ku minsi 3 ndi hanze ntagira muco fungura umwana wanje abura se aryamye mu nzu mama none gashaho none ngire gute basi jinje biko gusa iyo Mr. tubasiremera kuyimpa imisi 3 yonyene buryo imisi 3 no kwizera gute nari maze amezi 3 ndakurondera utamumwanya Chenyize none haraho mpungiye nta nakaranga muntu ngira nta passport noronka urabizi nohungira wohungira he ko rumaze amezi 3 zikataho wohungira utanyitaba utamumwanya nukuri jewe nukuri abahungu murabana babi muri babi Mumva ati umuntu tubanye mu rukundo ikabasifume ndamwibuka n'umusinumu ntacyo ntakora none wowe wibagiye ko ntacyo ntagirane ariko ukamfata uko none wowe wibagiye ko umuhonji wa cana tagura wagumbuza monja katacagura rero kugera isa nanje turabinge turakata oya je navyemye nge turakatacagura je nabuze basi reka ndagushorera narahonjeje icyavuyemo nakibonye je mbabarira n'imisi 3 yonyene sibyo n'imisi 3 gusa 3 jours serema rero nihaze mwamarira ugomba sohotse byogenda nawe ahubwo tuvuganira hanze kuko urabona umwana yavuze nubwo yashaka kanze aho bigeze ndarusha basi je nyumviriza jinda ndayemera ni misi 3 gusa nimba ari igihumbi nari mfise mu mufuko turagisangira uko nyene ariko je umpa amahoro nuko je tubane nyizera gute umeze akatu nari maze nuko wanyizeye tukaguma turyamana no yizera no Hoindura yemera hariko aho ndayemera muri uyu mwanya naho bobara amahasabiri je bose ndabemera ubusuruzingo no mwana muzima noroshirega woroshikora abanyabyakazi je noroshe ndabikwemereye akoze mu bye apana gurakoze muteye
nabyumva usigara kugira mu nda we kama biba sinimutinya nawe sinimutinya nabiba hose kamutinya kuko imisi takumaze ndara hanze izo shinga imisi takunje aro nega nambaye ibara ndarongoyesha ntatanze n'inkwano urumva bakamara amazi asha namuteye inda candagowe muzehe bibaho jega basabye urabizi kumwe na karasanzwe ameze yagiye shahu nyamukobwa ariko ujya mukobwa rero ntubambwiye ko ari isebe arampimukiye kabisa ndarongoye nta kundi ndaza kuzigutera ku mugoroba muhungu ariko ndahuye n'ikibazo sha Jakim. Sa Nibiki? ibibazo. Ibibazo bizabiki. Wagwaye? Oya singwaye gusa ndiko ndibwira kungene ngomba mvinga ngende guhiga handi hantu kuba kandi nkaca mbana n'urya mukobwa kuko ubu namaze kurongora ntayindi nzira. Sabwe wowe mukobwa. Umukobwa yaje ngaha hirya y'ejo kandi namuhaye iminsi 3 namubwiye ko tuzoje tubana urazi ko namuteye inda. Jene bifashe nk'inkuru kumbe biriseye. Nta nkuru niko bimeze. Jakim ibaze nk'izo ngorano nkwegiye vuba. Nk'ubumva ababyeyi inzo basigurira iki? Hariho mu miryango baraja bavuga nakureze nabi. Nayo ntabwo kosa ni kosa rikomeye nyindijemo mu miryango. None hoho warafashe umwanya wo kumuyagisha neza umva ko ibyo avuga n'ibyo cyangwa ni bwabwizwe ko bakobwa nivyo uratinyuka nahumvagura ngo nibyo banyumwe nakubwira rero cyo kwa musimburanya abakobwa umenga na masilipe amakariso ko ni kariso niyo utokwambara umunsi wose ukinukire n'iyindi singibe birabaye nk'umugore wafashe ingingo kugira uwo mukobwa wase umukarome basi bigende fresh hakorwa iki ndamurongoye none ngire gute ndemurenge uramurongozi urafise iki murongozi nawe ubwawe ntacyo ufise urasamye ufise amafaranga n'iki kuri konti yagutunga gatunga n'urya mugore n'umwana mu nda hano nakari ingorane ukizimo vuba izi si ingorane winjije ngaha mu rugo ntuzi ko atana konti ya visa hagura ngo mfashe nimba umani miliyoni na 2 cyangwa miliyoni basi ntangure asama usumbye no ngaho gose ntabwo ibibazo nyuma rero ahandi ni kandi mu madeni ibyo ndandaza abantu bandiye amadeni bamatse nawe murandika imitwe unyayataho sasa ufise kwe none basi nta nasenza amiga Jakim muranzurana niki wone nakubwiye ati gabanya icyo kiburi cyawe gabanya agakuku n'abakobwa ati by'urujya n'uruza by'abakobwa bigabanya none ndabi kumara amaza gusa mu muryango wowe uzova niki mvuze mu kinogo okay wote rero niwo ucanye wote no wawe je ndumva ko ibyo bintu ubage wifasha